mu minsi iheze murazi twavuze tuti abarundi dukore gushika umunwa wose uronka ico ufungura umufuko uronke amahera. Hariho abantu vyababaje cane babonye mu Burundi atakwasha ikivugwaho, babonye abantu bafungura baca bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu vya mbere bishonje ku isi ngo ica mbere n'Uburundi. Baravyandika mu binyamakuru baratondesha mu bihugu 20 vya mbere bifise inzara ngo Burundi babugize ngo babwandikishije ibara ry'amaraso ritukura ngo nico gihugu ca mbere gishonje. Ndabwira ntimwadututse mwatubesheye. Mwe muheruka bagwaye kwa Kigali nibase ni barati rero abo abana batwebwe twita abateye imbere kugira gafungura umuyaya aramuvyinira akamuririmbira aho afise umusose uryosha imbere yiwe. Mugabo gasusanga wa mwana hariya hirya mu rutoki afise urujumbu gwokeje nakayaba gukesha ariko araruhanyagura. Twubaka bavengwa, twubaka barungurirwa gushikaho bazogwara. Umushishi tubarye tuzogoma twubaka ntituzohagarara. Komedi ntabwo ari byo, ariko niyo biravuze ni ukuri niko abantu bakaye batekereza aho buretse gatoya. Ikibazo si ukurwara bwaki, ariko nicyo gukora. Ikibazo ni ukubayobora mu nzira ibavana muri bwaki bakigira iyihe nzira. No so ukeneye ko babazanira, ariko nanjye ntekereza ko ari ubwo buryo ko yanavuze ko ngo biteye agahinda kubona abarundi barimo kurwanya iterambere ry'igihugu cyabo ubwabo bande. Ariko se wowe uri umurundi Sebarundi arimo aratanga intumbero ibyo bira bigose kabisa. Ibindi byose sinshaka kubimenya. Reka za nkwereka Burundi buhazambiye ibigori ubuzane. Aha, buretse gatonze mu gushyirireho n'icyubahiro abisobanura. Buretse se gato ni mu mezi abiri ashize kandi nabwo natwe twabahaye. Urashaka gukina n'u Burundi wowe hako mwabaye mute? Buretse gato wongera uvuge ndagufite wemere no kongera kubikomantaho. As a neighbor we have learned that the Republic of Zambia. Hari umuhinga muzi w'ubutunzi aheruka gushira ahabona icegeranyo kijanye n'ingene vy'inzara vyifashe mu bihugu vyo kw'isi. Hari ku rubuga X gwiwe. Ico cegeranyo gitangaza ko Burundi hamwe na Sudani y'Epfo ari byo bihugu vya mbere vyiziziwe n'inzara ku isi. Hari rero abatari bake biyamirije ivy'ico cegeranyo ngo si icukuri. Bakavuga ko hari ibindi bihugu vyinshi vyishwe n'inzara kurusha Burundi. Babonye mu Burundi atakwasha ikivugwaho, babonye abantu bafungura baca bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu vya mbere bishonje ku isi ngo ica mbere n'Uburundi. Baravyandika mu binyamakuru baratondesha mu bihugu 20 vya mbere bifise inzara ngo Burundi babugize ngo babwandikishije ibara ry'amaraso. Uyu munsi rero turabira hamwe ivyegeranyo bivuga ku bijanye n'inzara mu Burundi. Uburundi bunganya amanota na Sudani yo mu bumanuko mu cegeranyo c'igipimo Global Hunger Index kivuga ko muri ivyo bihugu bibiri abanyagihugu bahanzwe n'inzara kurusha handi hose ku isi. Ico gipimo c'inzara cyashizweho n'amashirahamwe Concern Worldwide na World Hunger Health cerekana ko abana 6% bagwaye indwara yo konda cane bitewe n'inzara. Abana 5% nabo ngo bapfa imbere yuko bashikana imyaka 5 mu gihugu cy'u Burundi. Ico cegeranyo kivuga kandi ko mu Burundi 60% by'abana b'imyaka iri munsi y'5 bafise ingorane yo gucererwa gukura. Igipimo Global Hunger Index kivuga ko inzara mu gihugu cy'u Burundi iri ku rugero runini cyane. Ico gipimo kigashira Burundi mu bihugu 6 birimwe amagogwa hamwe no gufungura nabi biri ku rugero runini cyane. Iruhande y'ibihugu vy'u Burundi na Sudani y'Epfo bifise abanyagihugu benshi babayeho mu buzima bw'amagogwa, igipimo The Global Hunger Index kivuga ko hakwirikira ibihugu vya Somalia, Yemen, Chad na Madagascar muri ico cegeranyo cyo mu bihumbi 2024. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe
no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Nk'uko duheruka kubibemerera uno munsi twagomba tuje kuri cacigwa kijanye n'inzara mu Burundi. Iki cigwa ni cigwa gikomeye cyane kandi kituraba twese, ariko kandi kiragoye no gusigura. Munyihanganire cyane, sinsanzwe ndi umuhinga mu vya statistique, ariko mu nkundire ngerageze uko nshoboye na kare wakarizo k'impene kiyagaho gahambije. Nuko rero uko ibintu bimeze ubu, bamwe bavuga bati mu Burundi hariho ikigoyi, inzara irabica bigacika, inzara igomba kwica abantu. Ivyegeranyo vy'amashirahamwe mpuzamakungu bigakubitako bati yereka Uburundi nubwo kuba hafi kuko inzara irabica bigacika. Bati Burundi kuri no saha nico gihugu ca mbere kiza imbere y'ibindi mu bibangamiwe n'inzara. Abari ku butegetsi nabo bati wapi, nta nzara iriho mu Burundi, abarundi babayeho neza, abarundi babayeho mu munezero, abarundi barafungura bakaryama atangorane. Ivyo bimaze kuvugwa n'umukuru w'igihugu, abandi nabo bari hafi y'ubutegetsi canke bashigikiye ubutegetsi bagaca bakura ngaho bavuga bati murabesha. Abantu muvuga yuko mu Burundi hariho inzara muri abansi b'igihugu, voilà muri inyanka Burundi. Aha rero abantu baca babura ico bafata n'ico bareka. Nukuvuga ngo ntibamenye bati hariho inzara canke ntayiriho. Ariko ndakunda kuvuga nti ukuri ni kumwe gusa, nta nkuri zibiri zibaho. Inzira ni zibiri. Birashoboka ko atanzara iriho mu Burundi nkuko abategetsi canke ababegereye babivuga, canke mu yindi nzira birashoboka yuko abarundi bamerewe nabi kubera inzara canke kubera ugufungura nabi. Donc inzara bijana no gufungura nabi. Ariko ngasubira nkavuga nti bamwe muri iyi migwi ibiri ni ndyarya. Hariho abavuga ukuri n'abandi buzuye uburyarya. Ngaha murabona ingene ababanyi bacu ngaho mu Rwanda bariko bitwengera bati umukuru w'igihugu yavuze yuko ata muntu numwe mu Burundi yishwe n'inzara, ata muntu numwe agwaye kwashi. Ati none mwebwe ivyo mwe muvuga mu bikura hehe? Ati abarundi barahiriwe bimererewe neza. Kanatsinda umukuru w'igihugu c'u Burundi aravuga yuko abarundi bamerewe neza, yes, bari mu munezero ntangere batwenga wamaye inka. Iryo jambo sinirikwa ndarisubizamwo, murarizi mwese. Uno munsi rero tugomba turabire hamwe nimba vy'ukuri inzara iriho mu Burundi canke ko atayiriho nkuko umukuru w'igihugu abivuga. Mu minsi iheze nta ndwi zibiri zirahaca icegeranyo citwa Global Hunger Index carasohotse, aho cerekanye ibihugu 200 vyo muri Afrika bibangamiwe n'inzara. Kwisonga haje igihugu c'u Burundi. Ivyo rero byaraciye mu binyamakuru bitandukanye, abahinga mu vy'ubutunzi b'abarundi baragize ico babivugako, natwebwe twaragize ico tubivugako. Ariko none ico cegeranyo gikorwa gute, gikorwa nande? Global Hunger Index ni cegeranyo gipima ibijanye n'inzara mw'isi. Gifatira ku bintu bitandukanye harimo ugufungura nabi, impfu z'abana bakiri bato, kw'igihugu cikwiza mu vyo gufungura n'ibindi. Buri mwaka rero gisohora urutonde rw'ibihugu mu gutanga amanota ari hagati y'ubusa n'ijana. Uko igihugu kigira ibiharuro bito bisigura ko igihugu atanzara gifise. Ibiharuro vyaduga inzara igatera yongerekana. Mu cegeranyo ca 2024 rero Uburundi nta manota atomoye bwahawe. Ico cegeranyo kivuga ko Burundi hamwe na Sudani y'Epfo bifise ibiharuro biri hagati ya 35 na 49 n'ibice 9. Nivyo rero biza ubwa mbere.
igituma Burundi bugereranirizwa muri ivyo biharuro nuko atabiharuro mfatigwa ko vyahabaye, ariko naho bitahabaye vya biharuro biri hagati ya 35 na 49.9 vyabonetse bishimikije ibi bikurikira: hafi umwana umwe kuri babiri mu bana bari munsi y'imyaka 5 mu Burundi baragize ibibazo bijanye no guteba gukura. Ibice 6% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 baba bafise ikibazo cyo gufungura nabi. Hanyuma umwe ku bana 200 barapfa imbere y'imyaka 5 y'amavuko. Ibiharuro bafatiye ko nivyo mu 2014. Ariko ico cegeranyo nticyashoboye kuronka ibitigiri nyavyo vyerekana ko inzara yifashe mu Barundi bose muri rusangi. Bica bituma Uburundi budashirwa ku rutonde nyezina bukaba non classé. Ntawo kwemeza rero ko ari bwo bwa mbere mu bijanye n'inzara ukurikije ivy'ico cegeranyo. Ariko reka turabe ibindi vyegeranyo. Icegeranyo citwa IPC cerekana ko mu Burundi kuva mu kwa 4 gushika mu kw'icenda uyu mwaka n'imiburiburi umuntu umwe kuri babiri ageramiwe no gufungura nabi. Aho ni mu gihe imiliyoni 2.2 vy'abarundi bafise inzara idasanzwe, insécurité alimentaire aiguë. Ivyo navyo ngo biva ubwa mbere kwihindagurika ry'ibihe ryateye imyuzurira mu bice bimwe bimwe. Icya kabiri ni gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'u Burundi ngo ryakorotse gushika hafi ku ca 4 mu kiringo c'umwaka n'inusu kuva muri Ndamukiza 2023. Icya gatatu ni hungabana ry'ibijanye no kwiyunguruza bivuye ku ikena ry'ibitoro. Ishami ry'ishira hamwe mpuzamakungu ONU rijeje ibifungurwa ku isi PAM naryo nyene ryemeza ko Burundi bufise ibibazo bikomeye mu bijanye no kwihaza mu bifungurwa. Mu cegeranyo caryo kiraba ivyo gufungura neza co mu 2023, iryo shira hamwe rivuga ko mu Burundi abantu hafi miliyoni 5.4 batari bafise ivyo bafungura bihagije. Dusubiye inyuma gato dusanga mu 2008 gufungura ugahaga vyari kuri 27%, 32% mu 2014, 44% mu 2018, hama za miliyoni 5.4 zitanga 41.2% mu 2023. Ni banki y'isi yaremeje ivyo biharuro. None ufatiye kuri ivyo tukuyagiye, Uburundi wobushira mu murongo w'ibihugu vyishwe n'inzara canke? Okay, iyi raporo ya Global Hunger Index itanga amanota ari hagati ya 35 na 49.9%. Umukuru w'igihugu ati ivyo ntibibaho, bararushe baratwandika no mwirangira itukura kugira ngo berekane yuko igihugu c'u Burundi cageseye abarundi bishwe n'inzara. Ivyo bintu sivyo. Hari umunyagihugu mwe murabona muri no misi yishwe na kwashi, agwaye kwashi. Bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu vya mbere bishonje ku isi ngo icambere n'u Burundi. Baravyandika mu binyamakuru, baratondesha mu bihugu 20 vya mbere bifise inzara ngo Burundi babugize ngo babwandikishije ibara ry'amaraso ritukura ngo nico gihugu ca mbere gishonje. Ndabwira ntimwadututse mwatubesheye, mwe muheruka bagwaye kwashirya. Aha rero niho vyavuye bati abantu bavuga yuko Uburundi bubangamiwe n'inzara n'abantu bariko barabucafuza. Ati nta nzara iriho mu Burundi. Okay, reka iki cegeranyo ca Global Hunger Index tukishire ku ruhande, reka icegeranyo ca IPC tugishire ku ruhande, reka icegeranyo ca PAM tugishire ku ruhande, kuko ivyo vyegeranyo vyose murumva yuko bigaruka hamwe. Bo reka tuvyihoze, ibi vyegeranyo ni vy'abakoroni baraka baratu mana yanje abakoroni twobafata baratubesheraga basha bavuga yuko igihugu c'u Burundi kimwe inzara, baducafuriza igihugu gusa. Aha rero twitonde. Ariko none gabasha tudakoreye kuri ayo madone, ayandi madone twokorera ko twosha tuyakura hehe?
reka turabe muri istebu ndavyibutse barakora amankete bakaraba ingene vyifashe ivy'inzara mu gihugu. Na OMS ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi riragira voilà ivyegeranyo. Turaza kuraba n'abandi bagize ico babivuga ko nk'abariko baragira ivyigwa vya doktora muri bino biharuro nyene. Nibaza yuko twishimikije aya madone yose ukuri duca tukumenya. Kugira ngo bafate bino biharuro babone aho urugero rw'inzara rugeze, bafatira kuki? Bafatira kuri ibi bintu bine. Ubwa mbere bafatira kuco bita la malnutrition aiguë. La malnutrition aiguë ni hajya umuntu agira inzara akabura ico afungura atagikozwe agacagira ko apfa. Aha dufatire nko ku bana bo munsi y'imyaka 5 mu gihe bafise iyo nzara canke mu gihe bagaburirwa nabi kuri uru rugero, umwana nahagwara malaria canke akagwara diare iramuhitana. Umwana usanga yaronze atabiro afise, aba rero ni bamwe usanga bagwaye na kwashi. Utu tuntu muze muratwumva sinza kutugaruka ko nza ndavuga ni malnutrition aiguë. Voilà, aha nagasiguye. Iyi malnutrition aiguë rero bivanye n'icegeranyo catanzwe na OMS igeze ku bice 8%. Icya kabiri bafatirako nico bita malnutrition chronique ou retard de croissance. Iyi malnutrition chronique nayo ni hajya uvukira mu nzara ugakurira mu nzara ukaba uw'inzara nyene. Ivyo rero bigatuma ugira na vya bigwara usanga biturutse gufungura nabi. Aha niho hava vya bigwara vya diabete, hakava za vesi canke hakava ama hypertension. Abantu bafise malnutrition chronique nabo ni bice 52 n'uduce 8 kwijana. Aha ni hamwe usanga nk'umuntu w'umujene afise imyaka 20 asa n'umuntu afise imyaka 55 canke 60. Voilà, ashaje n'ingoga kubera ataronka ivyankenerwa, ataronka ivyafungura. Voilà, nibigwara biza biramukubita. Aha bimwe vya diabete, vya avesi, bimwe vya hypertension bica bifatira ngaha nyene. Aba bari muri situation d'urgence, bari muri danger. Aha ni hamuza wumva nk'umujene w'imyaka 20 ngo gwaye diabete, ngo gwaye hypertension. Aha rero iyo nzara yagiye irakwibikamwo wagize malnutrition aiguë, nk'abana bakuze badafungura neza, batafungura ivyankenerwa, usanga bigira ingaruka mbi ku magara yabo, bakamba bagwaragurika, eka mbere no ku bwenge ugasanga ni ngorane, nta bwenge bafise kubera ivyo bintu. Aha mubona ANSNMB 2024 bisigura enquête nationale sur la sécurité nutritionnelle et la mortalité au Burundi. Ica gatatu bafatirako ni impfu z'abana bo munsi y'imyaka 5. Mbega zaragabanutse canke zarongerekanye? Aha murabona yuko bavuga ngo impfu z'abana bo munsi y'imyaka 5 zarongerekanye. So no augmentation. Ikigira kane nico bita la sous-alimentation canke la sous-alimentation. Donc qui est lié à l'insécurité alimentaire. La sous-alimentation no gufungura nabi, kudafungura ibintu bifise ivyankenerwa mu mubiri, kudafungura ama proteine, ama glycide. Dufate yuko ari gufungura ubugari guhera kuwa mbere ugashikana kuwa Mungu. Voilà, ufungura ubugari bw'ubuzenge. Nivyo uravungura mukabo niko urafungura neza, niko urafungura ivyankenerwa mu mubiri. Voilà, ico nico bita la sous-alimentation. Aha rero bavuga ngo la sous-alimentation est fortement liée à l'insécurité alimentaire. Reka nsubire haruguru gatoya ku mfu z'abana bo munsi y'imyaka 5 ziyongeye mu mwaka wa 2024.
aha bavuga ngo umwaka w'ibihumbi 2022 taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans yari ku bice ubusa n'ibice 20, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2024 ucuja ku busa n'ibice 36. Murumva yuko yahatswe kwigwiza kabiri. Abantu bize statistique ni ukuvuga ngo mufatire nko ku bana ibihumbi 10 muce mugwiza n'ivyo biharuro vyo mu mwaka w'ibihumbi 2024, muca mubona yuko ibitigiri vy'abana bapfa bari munsi y'imyaka 5 bagapfa kubera iyo malnutrition egi, muca mubona yuko bapfa ku bwinshi. Ni ukuvuga ngo murabona yuko igiharuro gisumba ico mu 2022. Aha tugarutse kuri sous-alimentation, uhava wibaza uti mbega basha none jewe ndafungura neza canke ndafungura nabi? Nagomba nzi ndabibutse ca cigwa c'urugendo rw'igihumbi n'amajana 240. Muribuka wa mwami yagira ibibazo vy'uko abantu biwe bagwaye bakagesera kaburi ico bagwaye, or bari bagwaye ingwara iturutse ku gufungura nabi. Okay, reka turabire hamwe turabe yuko abarundi vy'ukuri bafungura nabi canke bafungura neza. Dufatire nko ku mufonctionnaire ahembwa amafaranga ibihumbi 250. Voilà, dufatiye ku mwarimu par exemple. Amahera hembwa ayagaburiramwo umuryango, ayaryamwo mu yandi majambo. Muri ayo harimwo ayariho inzu, dufate ko aba mu gisagara, harimwo n'ayakoresha ibindi ntiriwe ndavuga. Gerageza rero ujere aya mahera ibihumbi 250. Aya mahera azovamwo vya bindi afungura birimwe ibisabwa n'umubiri kugira ngo umuntu agire amagara meza. Abana bazoronka amata, abana bazoronka kanyama, abana bazoronka agakeke, abana bazoronka ivyamwa, abana bazoronka vya bindi ndabasigurira muri ca cigwa c'igihumbi n'amajana 240. Aya mahera mwebwe ibi bintu mubona bizovamwo abantu b'Imana? Aha rero musi niho baca bavuga ngo dans ce qui précède nous pouvons penser sans risque de se tromper que la population burundaise souffre de la faim. Mu Kirundi baba bavuze ngo turashobora kwiyumvira tutihenda na gatoya ko abarundi bagwaye inzara, nukuvuga ngo bafise inzara. Ndazi ko byagoranye kumva, reka tugira akarezime gatoya tufatiye kuri iyi tableau de classification de la situation nutritionnelle d'après OMS. Aha muri iyi tableau harimwo signification, insiguro. Muri iri rangi ritukura hariho situation critique, nukuvuga ngo situation yarenze urugero mbi. Malnutrition egi igiye ku bice 15 kwijana, hanyuma malnutrition chronique nayo ikaja kuri 40 kwijana. Situation ibari critique, ibintu biba byarenze igipimo. Irangi risa n'umuhondo ni situation sérieuse, nukuvuga ngo ni situation vy'ukuri iriho kandi ikomeye. Situation précaire, nukuvuga ngo iyi situation ni ya yindi atagikozwe ibintu bishobora kugenda nabi. Musi mwibara risa n'akatsi kabisi hariho situation acceptable, situation yemewe. Hejuru naho murabona malnutrition egi, ahandi hari malnutrition chronique. Yamarezi rita rero reka tuyashire muri aka gatablo muca muza kubona aho tugeze n'ivyo ari byo. Malnutrition egi yavuye ku bice 4 kwijana mwaka 2022 isimbira ku bice 8 kwijana mwaka 2024. Murumva yuko yigwije inshuro zibiri. Nukuvuga ngo turi muri situation précaire, atagikozwe turashobora kugira ingorane. Situation précaire ni kuva kuri pourcentage 5 gushika kuri 10, or turi kuri pourcentage 8. Malnutrition chronique ni ibice 52 kwijana. Igihugu rero iyo kirengeje ibice 40 kwijana
murumva yuko biba vyarenze urugero. Haba haza hariko harakubita amadanje, voilà, ni naco gituma baca gishira mu irangi ritukura. Tuba tuza turi muri rouge, danje iba iza iriko irakubita. Nukuvuga ngo la situation est très alarmante. Nukuvuga ngo igice kirenga c'abana bari mu Burundi bo musi y'imyaka 5 bafise malnutrition chronique. Murumva yuko aba ari bamwe biriza abavyeyi kwa muganga bakaguma babatwara kwa muganga, voilà, bagwaye ingwara zidakira, voilà, ugasanga n'ubwenge ntibukwiye neza kubera bataronse ivyo bafungura. Murumva yuko ari cas d'extrême urgence. Nukuvuga ngo aha hantu turi muri urgence. Mwumve igice c'abana bari musi y'imyaka 5 bamaze kuba badafungura neza, bataronka kanyama, bataronka kagi, bataronka twa dufungurwa turimwe ama proteine, voilà, mwumva nko mu myaka 5 iri imbere, mwumva ibintu bizoba bimeze gute hamwe atagikozwe. Murumva yuko aba bantu bariko barakura ataco Uburundi bwo bitega ko kinini, bazoba bafise ubwenge budakwiye, bazoba tanguvu bafise, bazoba ari bamwe bicako, bazoba umubonye afise imyaka 15 uzogira ngo afise imyaka 50. Voilà, ibi byose rero ni ingaruka mbi za kwa gufungura nabi. Muri Istanbul murambabarira ubu yarahinduwe izina yitwa INSBU. Insécurité alimentaire mu Burundi bobo bagwa ku bice 41 n'uduce dutandatu kwijana. Raporo ya Global Hunger Index nayo ivuga yuko insécurité alimentaire iri hagati y'ibice 35 kwijana n'ibice 49 n'uduce 9 kwijana. Murumva yuko bagereranije none mwumva yuko ikigo ca leta arico INSBU canke Istanbul naco catoye ibice 41 n'uduce dutandatu kwijana. Ntimwumva yuko biri muri meme marge, voilà, hagati ya 35 kwijana n'ibice 49 n'uduce 9 kwijana, nayo akaba ari 41 n'ibice 6 kwijana. Ntimwumva yuko biri hagati na hagati, voilà, murumva yuko ivyo biharuro vyegeranye cane. Ubu nibaza yuko mwumvise iyo biva n'igisata ca leta, murumva ibiharuro cashitseko. None ubu hari uwohakana yuko inzara iriho mu Burundi, voilà, hari uwohakana yuko inzara iriko irabica bigacika mu Burundi. Mwarabonye muri ca cigwa mperuka kubaha c'igihumbi n'amajana 240 ingene urya mwami mu gihe yabona abanyagihugu biwe bakubititse n'ingwara ziriko zirava ku gufungura nabi. Mwarabonye ingene yakoranije abaganga bose, akoranya abantu bose kugira ngo bamubwire umuti yoshobora gutorera izo ngorane. Mwarabonye ko umuhinga yaje gutora umuti w'izo ngorane, yabwiye abanyagihugu ko bofungura neza, abereka ingene babwirizwa gufungura, abereka ingene babwirizwa kubikora, hanyuma abanyagihugu baca barakira. Ujya mwami rero nuko yakunda abanyagihugu biwe, ivyo yabigize kubera yakunda abanyagihugu biwe. Aha rero ikibazo umuntu yoca yibaza, mbega abarongozi bacu mu gihe havugwa yuko hari inzara mu Burundi, bobo ivyo bakaba babigwanya bavuga bati uko nukubesha nta nzara iriho mu Burundi, mwumva aba barongozi bacu bokiza abene gihugu gute? Nama nabivuze kuko kugira ngo utore umuti w'ingorane nuko ubona iyo ngorane, mugabo mu gihe utayibona vyoba bigoye, mbere bitanashoboka ko ushobora gutora umuti w'izo ngorane. Twarize la loi de l'intuition, itegeko rya intuition. Iyo umurongozi nukuvuga ngo afise igitambara mu maso, iyo umurongozi adashobora gusoma ingorane abanyagihugu bafise, iyo adashobora kubona ati barababaye canke barashonje, bamerewe nabi, barajonjogoye,
mu gihe bafise inzara wewe akavuga ngo barahaze babayeho nabi akavuga ngo babayeho mu mahoro ni ukuvuga ngo mw'ico gihe murumva yuko bica bigenda nabi gose. Iryo tegeko rivuga ngo umurongozi nyawe abwirizwa kumenya gusoma abanyagihugu, voilà, hanyuma ingorane bafise agaca zitorera umuti. Yesu canke Yezu ngo igihe yabona ngo abanyagihugu basa n'abamerewe nabi, igihe ariko aratembera mu masinagoga atandukanye mu gisagara, ngo yagize impuhwe aragira ati aba bantu ndabona yuko barushe, voilà, aravuga ati basa n'intama zitagira umutware, nukubwira data wo mwijuru canke nyene umurima arungike abimbuzi benshi. Voilà, umurongozi araraba ibintu, araraba akabona ingorane, hanyuma akazitorera umuti. Wa mwami yarabonye yuko ari kitagenda neza mu bantu biwe, hanyuma agomba gutora umuti w'izo ngorane. Mbega none iyi nzara mu Burundi iriko itegwa niki? Twisunze icigwa cakozwe n'uyu Mugisha Alain Désiré na Ngwendo Yangi Blaise, aho bariko baragira ivyigwa vya doktora, baragize ivyigwa bafatiye ku ntara za Muyinga na Karusi. Aha baravuga ngo les causes de l'insécurité alimentaire, no kuvuga ngo PV3CRS. Ubwa mbere ni iduzwa ry'ibiciro ku bifungurwa nkenerwa. Ubwa kabiri ni kena ry'ibitoro. Ubwa kane ni ikena ry'abankadra abarimyi bamwe bita ba moniteur. Ubwa kane ni ukudakora ubushakashatsi mu vyerekeye uburimyi. Ubwa gatanu abarimyi baracakoresha bwa buhinga bwa kera, no kuvuga uburyo bwa kera bwo kurima. Ubwa gatandatu ni tituka ry'urusi hamwe n'ihindagurika ry'ibidukikije. Ubw'indwi ni ingwara zifata ibitegwa. Ubw'umunani ni igwirirana ry'abantu. Ubw'icenda ni ingorane za politike zama mu gihugu c'u Burundi. Ubw'icumi ni ubukene usanga bufatanye n'ubushomeri. Muti none iyo insécurité alimentaire yokugwaho niki? Baratanze de recommandation canke ivyokogwa kugira ngo insécurité alimentaire ihere mu Burundi. Ubwa mbere bavuga bati hokogwa ubushakashatsi bwotuma habaho ukwiyongera kw'ibifungurwa vyotuma abarundi bagira amagara meza. Gushira amafaranga mu vy'uburimyi, gufasha abarimyi bato bato kugira uburimyi bushobora kurinda canke kuresista, bushobora kurinda ihindagurika ry'ibihe, kugabanya imvyaro, gufasha abarimyi ku kuntu boshobora kuronka amazi, kugira isekeza ryo gupima abana kugira ngo barabe yuko boba bafungura nabi canke badafungura nabi, gushimangira canke gutera intege isekeza ryo kurwanya gufungura nabi, n'ibindi vyinshi bashoboye kuvuga. Ariko ubwa mbere na mbere ivyo vyose kugira ngo bishoboke nuko tubanza tukemera yuko hariho ikibazo kijanye no gufungura nabi, arico ciki ca insécurité alimentaire. Kuko ntitwoshobora kurondera umuti w'ingwara itariho, ntitwoshobora kurondera inyishu w'ibibazo bitariho. Babonye mu Burundi atakwasha ikivugwaho, babonye abantu bafungura, baca bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu vya mbere bishonje ku isi ngo ica mbere n'u Burundi. Abana batwebwe twita abateye imbere kugira agafungura umuyaya aramuvyinira akamuririmbira aho afise umusose uryosha imbere yiwe. Mugabo ugasanga wa mwana hariya hirya mu rutoki afise urujumbu gwokeje n'akayabagu kesha ariko araruhanyagura, ariko ahekenya umwumbati afise akayabagu. Mugabo
wa mwana w'iwacu hariya mu gisagara umuyaya arinda kumutambira kugira ngo yemere kurya akanyama yemere kurya urya musosi. Mwumve umukuru w'igihugu wenyene aravuze ati umwana w'umukene uzanga ariko aratembagarana n'urujumbu, ugo rujumba kazotembagarana nago guhera kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Voilà, nukuvuga kazoguma ryugo nyene nukuvuga aza yashitse muri insécurité alimentaire ariko afungura nabi. Voilà, nawe yategerezwa kuronka uyu musose umukuru w'igihugu ariko aravuga yategerezwa kuronka utwamwa, yategerezwa kuronka gaceri, yategerezwa kuronka kanyama. Voilà, akuze nabi nugo rujumbo hataruronka. Voilà, afise ya malnutrition chronique, nta bwenge azomenya, azokura afise amagara mabi. Kira noneho natanze akarorero dufatiye kwiduzwa ry'ibiciro, usanga ibiciro vyaduze hejuru y'ibice 100%, imishahara y'abantu ikagumuko, amikoro y'abantu akagumuko. Murumva yuko haca haza ikibazo ca insécurité alimentaire. Voilà, yanzara ica yinjira uko. None mwumva bavuze ngo igihugu c'u Burundi kirimwe inzara. Dufatiye kuri ico conyene, uvuze ngo hari inzara mu Burundi, yoba baye umwansi w'igihugu, yoba menje, yoba yihenze, yoba cafuje igihugu. Voilà, nico gituma nababwiye nti ukuri ni kumwe konyene. Voilà, aya majambo rero avugwa shora gusanga aramwe abanyapolitike bamenyera yo kuvuga ibinyoma, icera bakavuga ko cirabura, mugabo iyo si politike nziza. Politike nziza ni politiki ibona ibibazo abanyagihugu bafise, ikagomba kwitorera inyishu. Akarorero narakabahaye mu rugendo rw'1240. La sécurité alimentaire bavuze bati abantu bategerezwa gufungura neza, no kuvuga ngo abantu bategerezwa kuronka ibifungurwa birimwo ivyankenerwa vyose vy'umubiri, ama proteine n'ibindi vyinshi. Murazi hategerezwa kubaho ivyamwa, hategerezwa kubaho ivy'intete, hategerezwa kubaho n'ibindi twagiye turavuga muri cacigwa c'1240. Uru rugendo musubire mu rurabe. Uru rugendo rw'1240 ni nyishu y'ibi bibazo twariko turavuga. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera. Ibisigaye reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri y'abarundi wose turamuhaye kaze. Umuntu yokenera kurondera document de référence kugira ngo avyisomere ibitwa ko turavuga, yoshobora kuraba rapport de l'enquête nationale sur la situation nutritionnelle et de mortalité au Burundi. Arashobora kurondera rapport d'enquête sur l'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Burundi. Arashobora kuraba le rapport de l'enquête de la sécurité alimentaire en situation d'urgence au Burundi. Voilà. Murashobora no kuja kuri internet mukaraba icigwa cakozwe n'uyitwa Mugisha Alain Désiré n'uyu Ngwendo Yangi Blaise. Iki cigwa bakigirira muri Institut de formation et de la recherche démographique IFODE à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Agize les déterminants de la diversité alimentaire des ménages des provinces de Muyinga et de Karusi au Burundi.